Ndasubiye kubaramutsa no kubakaze mwese banywanyi bacu mukunda kandi mukurikira amakuru n'ibiganiro vyacu. Hari amakuru yihuta dushikiye tugira turabire hamwe. Pierre Buyoya inyuma yo gucirirwa umunyororo wo guherayo ubuzima bwe bwose yagirizwa kuba yaragize uruhara mu bandagandaguye Perezida Melchior Ndadaye yatanze imihoho mu bumwe bwa Afurika aho nyene yarafitemwo ico kibanza. Inyuma yo gutanga imihoho haragiye hakunda kuvugwa vyinshi yuko Pierre Buyoya yoba agiye guca afatwa maze agashikirizwa ubutungane bw'u Burundi. Hari amakuru n'ibikomeye Petero Buyoya ahejeje gutangaza. Inyuma yo gutanga imihoho turaza kumviriza ijambo rya Pierre Buyoya avuze ahejeje gushika. Amakuru kandi turaza kumviriza vyose ico amenyesha abategetsi b'u Burundi, ndetse tuze no kumviriza ayandi makuru avugwa kuri uno Pierre Buyoya yahoze arongoye igihugu c'u Burundi. Muri ano makuru kandi turaza kumviriza amakuru ariko aravugwa cane ngaha mu gihugu cacu. Kuri ubu ngubu Perezida Ndayishimiye ntabwo ari mu gihugu, turaza kumviriza ivyo ariko arakora mu gihugu ca Gabon, cane yuko yashitseyo ku munsi w'ejo. Kuri ubu hari amakuru adushikiye avuye mu gihugu ca Gabon ku mukuru w'igihugu Ndayishimiye Evariste n'urugendo rwiwe rugira gatatu agiriye hanze y'igihugu kuva arahiye kurongora igihugu c'u Burundi. Ivyo navyo turaza kuvyumviriza, tuze gukubitira muri Gabon twumvirize amakuru ariko aravugwayo ku mukuru w'igihugu Ndayishimiye Evariste, cane yuko hari abariko barashikiriza amakuru atandukanye n'ivyo twe tuzi canke se twamenyeshejwe. Turaza rero kuraba ivyo vyanyegejwe ku rugendo rw'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Evariste mu gihugu ca Gabon, kumwe n'izindi nkuru zose ziriko ziravugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Turaza kuzumviriza ido nido ingingo imwe imwe nk'uko nazigutunganirije. Ndakwibutse yuko amakuru yacu tuyategurirwa n'umugwi w'abamenyesha amakuru bakorera irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi mu ntara zitandukanye. Ayo makuru barayaturungikira nkayatunganya maze nkayagushitsako atosoye neza kandi ari amakuru akorewe amatohoza. Iyo amakuru baba yaranyegejwe utazokwigera uronka ahandi aho ahariho hose. Ndaguhaye ikaze wowe tugiye kubana, ndazi neza yuko uri umunywanyi wacu kandi ukurikira amakuru n'ibiganiro vyacu. Ushobora kuba utwumviriza uri ngaha mu gihugu c'u Burundi, ushobora kuba utwumviriza uri mu bihugu vy'ababanyi canke se uri ku mugabane w'amakungu uwo ari wo wose uba uherereyeho, cane mwe muri Amerika. Ndabahaye ikaze cane. Turazi ko tuhafise abanywanyi benshi, abari kutwumviriza bari muri Buraya ndetse n'abari ku mugabane wa Aziya. Mwese ndakengurutse cane muri ano makuru. Kuri wewe utarafyonda subscribe, ngira ndagusabe gufyonda ko kugira igihe cose inkuru mwene nk'izi zidushikiye uraje uba mu bambere bazironka atamwumwe azi gutanze kuzironka. Reka rero dutangure hano makuru nimba waje gufyonda subscribe. Amakuru yacu tuyatangurire ku ijambo rikomeye cane n'ivyo Pierre Buyoya amenyesheje. Amakuru yo kwizera adushikiye nuko Pierre Buyoya aheje gusohora itangazo rikomeye cane, akavuga ijambo rikomeye. Turaza kuryumviriza, ariko mbere yuko twumviriza ivyo byose Pierre Buyoya avuze mu ijambo ryiwe, reka mbanze ndakwibutse yuko imbere yaho mu itangazo yasohoye wahoze arongoye u Burundi ahakana kuvyo yagirizwa ngo vyo kuba yaragandaguye Perezida Ndadaye.
inyuma y'uko kandi avuga iryo jambo tugiye kumviriza muri kano kanya. Muri iryo tangazo Pierre Buyoya yasohoye kuwa gatatu yavuze ko urubanza rw'abagandaguye perezida Melchior Ndadaye ngo rwarangiye haraciye imyaka 27. Ako muri rusange rero ngo akavuga ko atumva ngo igituma ubutungane bw'u Burundi bwasubiye kuvyura iyo dosiye. Pierre Buyoya mbere yuko twumviriza ijambo ashikirije, ndakwibutse yuko avuga kandi ko atumva igituma bamwagiriza urwo rupfu ngo kandi yari yaravuye ku butegetsi avyishakiye. Ikindi kandi womenya yahejeje kuvuga nuko ikindi ngatumva perezida Pierre Buyoya ngo n'ukuntu abashingwamanza biwe bankiwe kuraba ibiri muri iyo dosiye, aho yagirizwa ngo kuba yaragandaguye uwamusubiriye ku butegetsi perezida Melchior Ndadaye mu mwaka w'ibihumbi 1993. Pierre Buyoya mu majambo yiwe avuga ko ngo yarungitse abashingwamanza bo hanze y'u Burundi hamwe n'abashingwamanza b'abarundi, ariko ngo bose banse kubereka ivyagirije canke se kwinjira aho urubanza ruriko ruburanishirizwa. Turaza kumviriza ivyo ahejeje gusohora mu itangazo rikomeye cane ndetse n'ivyo avugiye Bujumbura. Pierre Buyoya yafashe ingingo yo guhagarika akazi ngo yari afise mu muryango w'ubumwe bwa Afurika kugira ashobore kuburana neza urwo rubanza nk'uko yabimenyesheje. Mbere yuko tubandanya n'izindi nkuru zose ziriko ziravugwa, reka tubanze dufate kano karyo twumvirize perezida Pierre Buyoya uhoze arongoye Burundi mu majambo akomeye cane amenyesheje. Duhejeje kumwumviriza turaca tugaruka turabe inkuru ziriko ziravugwa zivuye mu gihugu ca Gabon ku mukuru w'igihugu c'u Burundi perezida Ndayishimiye. Reka twumvirize ino nkuru ndetse twumvirize n'ivyo Pierre Buyoya wewe ashikirije mu majambo yiwe. Kuva aciriwe igihano cyo guherayo n'ubutungane bw'u Burundi atari mu gihugu yagirizwa igandagurwa ry'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye mu 1993, Petero Buyoya yahoze arongoye u Burundi amenyesha ko wenyene bimuvuye ko yaciye afata ingingo yo gutanga imihoho mu mabanga yarajejwe y'intumwa idasanzwe y'ubumwe bwa Afrika mu gihugu ca Mali no mu karere ka Sahel, gutyo atangure urugamba rwo kurwanira iteka ryiwe ryacafujwe n'ubutungane bw'u Burundi. Ndi umunyepolitike. Muri politike ibihe nk'ibi birabaho kenshi, sindi n'uwa mbere. Iyo wiyemeje kuja muri politike urafungwa ugacibwa n'urubanza, ariko amagara agukundiye ukaramba. Biriko biraba uno munsi, ejo birahera. Ndabizi neza ko ibi bigiye guhera, bikenerwa rero ko ndonka umwanya wo kuvyitaho. Petero Buyoya amenyesha kandi ko ataramenya igihugu azosabamwo ubuhungiro ngo nije gufatira akanya akiyumvira. Ubwo rugamba ngiye kurugira ndahantu hanyemerera kubikora ntekanye, sindatora aho hantu. Kuvyerekeye gusaba ubuhungiro ndi muri bino bihe, ndafata akanya nkiyumvira ico nokora, nkabona gusaba ubwo buhungiro nk'umunyepolitike. Kugeza ubu rero nta ngingo ndafata. Petero Buyoya yaciriwe igihano cyo guherayo n'ubutungane bw'u Burundi yagirizwa kuzimanganya ubuzima bw'umukuru w'igihugu, guhungabanya ubutegetsi bw'igihugu no gutera ubwicanyi mu gihugu. Ariko wewe yagumye asemerera ko ubutegetsi bw'Igitega bwanse guha amaviza abashingwamanza b'abanyamahanga yatoye baje kumuburanira. N'abashingwamanza bari mu gihugu hagati ngo barankiwe gushikira iyo dosiye. Duhejeje kumviriza ivyo Pierre Buyoya amenyesheje ndetse muri rusange nico bakigiye gukurikira. Reka turindire turabe ibizova
muri ivyo bikorwa Pierre Buyoya bagiye gutangura, ndetse tunarabe koko nimba urwo rubanza yaciriwe na sentare z'u Burundi urwo rubanza rushobora gusubirwamwo canke se hakaba hagira izindi ngingo zifatwa kubirabana n'ifungwa ry'ubuzima bwe bwose nk'uko Pierre Buyoya yaciriwe uyo munyororo. Dukubitire mu gihugu ca Gabo. Perezida w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuri ubu ari mu gihugu ca Gabo. Amakuru adushikira nuko umukuru w'igihugu c'u Burundi kuri uno wa kane y'umutaganye nariho yafata urugendo rumushikana mu gihugu ca Gabo, akaba yagiye mu nama y'abakuru b'ibihugu n'amareta ava muri Afurika yo hagati. Ese vyagenze gute Perezida Ndayishimiye ashitse mu gihugu ca Gabo? Ese kuri ubu bimeze gute canke se vyifashe gute? Mwitangazo ibiro vy'umukuru w'igihugu bijejwe kumenyesha amakuru vyasohoye niho vyamenyesheje y'urugendo rw'umukuru w'igihugu yagiriye kuri uno wa kane nyuma y'umutaga nyene ari kumwe n'umupfasoni wiwe agiye mu nama y'abakuru b'ibihugu n'amareta izoba yatanguye kuri uno munsi kw'igenekerezo rya 27 Munyonyo. Kuva yinjiye mu mabanga mashasha uyo kurongora Burundi mu kwezi kwa Ruheshi nyuma y'urupfu rwa Petero Nkurunziza, rigize n'urugendo rugize gatatu agirira ingendo inyuma yo kugendera igihugu ca Tanzania Guinea Equatoriale, nanone aragiye mu gihugu ca Gabo. Amakuru tuvana mu gihugu ca Gabo arerekana neza yuko Perezida Ndayishimiye ashitseyo yakiranywe na yompi, ndetse biboneka yuko bishimiye ukungene Perezida Ndayishimiye yakiriwe, ariko amakuru dufise akaba avuga yuko ngo Perezida Ndayishimiye Varisito hari ibintu bitagenze neza mu gihugu ca Gabo. Ayo makuru tukaba tukiriko turatohoza, ndetse hakaba hari abavuga ko Perezida Ndayishimiye Varisito imbere yuko ava mu gihugu ca Gabo hari umugambi ukomeye cyane uri kurategurwa kuvyoba bigiye kuba ngaha mu gihugu c'u Burundi. Amakuru twatohoje arerekana neza yuko ibirabana n'umutekano ndetse no kungene igihugu gicungerewe vyoba biriko biribazwa ko n'abantu benshi, na cane yuko hari amakuru dufise yuko abasirikare ngaha mu Burundi ndetse n'abapolisi hari ivyo bariko baratunganya, ariko turonse amakuru yuko abatavuga rumwe n'ubutegetsi ngaha mu gihugu c'u Burundi nabo bobo bariko barategura ikintu gikomeye cane imbere yuko umukuru w'igihugu Ndayishimiye Evariste agaruka mu gihugu, canke se ngo bishobora no kuba ibikomeye cane. Ayo makuru yose turiko turayatunganya, turaza kuyabashitsa ko mu kanya gatoyi cane. Haraduhejeje kuyatunganya, nimba utarafyonda subscribe ifyonda ko kugira ngo igihe cyose turaba duhejeje gutunganya ayo makuru uze kuba mu ba mbere bayaronka. Ayo makuru rero kumwe n'ayandi yose ariko aravugwa ku mukuru w'igihugu Ndayishimiye Evariste araza ahurirana n'ivyo vya Pierre Buyoya, ndetse bikaza no guhura n'ibiriko biravugwa muri rusangi ku birabana nabo bavuga yuko bagirijwe gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015 nabo bagize uruhara mu igandagurwa rya Melchior Ndadaye. Tuvuye ku vya perezida turibuze kumviriza mu makuru yacu ataha, reka ndakumenyesha yuko mu yandi makuru dufise ngaha ari uko abanyagihugu bo ku mutumba Asigu komine Busoni ho mu ntara ya Kirundo batekewe n'ubwoba bwinshi ngo kubwo ihagarikwa hajya gasakisaki hamwe no kunyuruza biguma bikorerwa abagirizwa ngo kutayoboka intwaro y'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi. Ibikorwa na bamwe ngo bategetsi bafatikanije n'imbonerakure bo kuwo mutumba aribo babikora, ndetse muri rusange bakiyamiriza ako gatotezo bama bagirirwa n'abajejwe intwaro n'inzego z'umutekano muri rusange ngo babakorera.
ndakwibutse yuko abanywanyi b'umugambwe CNDD FDD bakorera amabi cancana urwaruka rw'imbonera kure abanywanyi b'umugambwe CNL bakaba boreza igufa bamwe bagahagarikwa vy'agasakisaki ndetse n'ibindi bikorwa biboneka yuko bitoba agateka kazina muntu bikavugwa yuko rero ngo abanywanyi b'umugambwe CNL babandanya kwiyamiriza iyo nyifato y'abanywanyi b'umugambwe CNDD FDD. Amakuru rero avuye muri komine Busoni intara ya Kirundo akatwereka neza yuko abanywanyi b'umugambwe CNL wa Agathon Rwasa bageramiwe cane. Mu yandi makuru ariko haravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi nuko turiko turakora amatohoza kubirabana n'ukungene umutekano wifashe na cane inyuma yaho umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito asohokeye mu Burundi. Amakuru adushikiye rero nkabanda gusavye kuza gukurikira amakuru yacu turiko turategura mu kanya gatoya cane maze tuze kumviriza ivyo birabana n'umutekano ndetse n'ico abari mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'abanyepolitike bahunze igihugu c'u Burundi bashikirije amajambo nabo akomeye cane. Ndakengurutse cane mu kanya n'izindi nkuru ziriko ziravugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ukomeze kugira ibihe vyiza cane.